Abakunzi ba Horikana TV, ndanezerewe kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndakuri nahaza muremye w'ijuru n'isi, kuko atakintu twaremewe atari kugushima no kugushira hejuru. Utugiriye neza kuri uyu munsi, kutuvyuye amahoro, duhema umwuka wawe n'ivy'igiciro kinini. None twereka gukora icyo twahamagariwe gukora. Rero nsabye ubushobozi bwawe kumbako, kugira mukunzi mwiza ibyo nkora byose ndabikore ku bw'icubahiro cawe. Urakoze, icubahiro cyose kigarukire wewe, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu dusenze twizeye kuvyumvise, amen amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo reka guhamba itaranto yawe kuko uzoyibazwa. Haleluya. Reka guhamba, reka kwicara, hari ico waremewe. Haleluya. Umuntu wese Imana yaremye yamuremye kubw'umugambi. Amen. Yamuremye kubw'umugambi. Ntiwakuremye ngo uvuke hama wiga amashure hanyuma urongore hamuvyare hamupfe. Oya, si ivyo gusa, hariho ibindi bituma ubwoko bw'Imana bugirirwa neza n'izina ry'Imana rigashima. Rero bigusaba kugira iki? Kubihishurirwa. Amen. Bigusaba kubihishurirwa. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice ni ca 25, turasoma umurongo wa 24 dushikane ku murongo wa 30. Haravuga ngo, kandi haza uwahawe itaranto imwe ati, mugenzi, nari nkuzi ko uri umuntu w'ingare, wimbura ivyo utarimye, ukumakuma ivyo utasanzaje. Ndatinya, ndagenda ndahisha itaranto yawe mu kuzimu. Ehe ngibi ivyawe. Sebuja aramwishura ati, wa muntu wanje mubi we, wakinebwe we, waruzi ko nimbura ivyo ntarimye, kumakuma ivyo ntasanzaje. Nuko wari ukwiye kujana amahera yanje mu bayacuruza, nanje ndagaruka nkaronka ayanje n'inyungu yayo. Nuko ni mu mwake itaranto muyihe uwufise itaranto 10, kuko uwufise wese azohabwa asesekarizwe, ariko udafise azokwakwa n'ico yari afise. Nuko uwo muntu wanje w'imburakimazi ni mumute hanze mu muzimagiza, niho hazoba amarira no kuryana isya z'amenyo. Imana idufashe. Iri jambo ry'Imana ni jambo rikomeye gose, ni jambo uri kurabwirwa wowe nanje turiko turaribwirwa. Iri risigura yuko umuntu wese Imana yaremye, umva si kuvuga ngo umuntu wese Imana yaremye hari itaranto. Rero umuntu wese Imana yaremye yaramuremanye itaranto, yaramuremanye ingabire, kandi iyo ngabire Imana irashaka kwibyaza umusaruro ku bw'icubahiro cayo. Amen. Ku bw'icubahiro cayo. Urumva ngaha akarorero nuko ntasomye hose, hariho abandi ngaha ngo yahaye itaranto 5, uwundi amuha 2, ngo baragenda barazicuruza. Nubisigura ngo hariho abantu ariko barakorera mu ngabire zabo, kandi bagakora izina ry'Imana rikubahwa, izina ry'Imana rikamenyekana, abantu bagafashwa. Haleluya. Ikintu rero Imana yaguhaye ntiyagihaye wewe, yagiguhaye kugira ngo gifashe abantu. Amen. Yagiguhaye kugira ngo gifashe abantu. Uyu munsi rero mu nzu y'Imana, mu rushengero, hari abantu bicaye kandi bakira gusa bakitahira, ukamengo nibasinda bibazwa. Nagira nkubwire muntu w'Imana, ndagukebure. Nukuri niwashika imbere y'urubanza, imbere y'intebe y'Imana, bazokubwira ngo mva imbere. Mwumvise uyu muntu ngene umwami yamubwiye. Usomye haruguru abandi yarababwira ngo nimuze batoni banje, muze munezeranywe na shobuja. Haleluya. Abakoze neza bazohembwa, abakoze neza bazoronka icicaro kibakwiriye. Haleluya. Abakoze neza nukuri ntimuzokwicarana. Oyaye. Abakoze neza banezereza umutima w'Imana, hama Imana no muri ino si irabahemba, kandi bakazoragwa n'ubugingo budashira.
haleluya. Ngaha yavuze ngo kandi haza uwahawe itaranto imwe, ati mugenzi, nari nkuzi ko uri umuntu w'ingari. Reka dusome, ahubwo ndiko nsomye n'ahatariho. Nuko ku murongo wa 28 haravuga ngo ni uko ni mu mwake itaranto muyihe uwufise itaranto 10, kuko uwufise wese azohabwa. Mwumvise, umuntu iyo afise, Imana ibandanya imwongereza ingabire. Haleluya. Mbe urazi yuko utari kurakoresha ingabire wari ufise izima, Imana irayiha uwundi, wewe ukazima ugasigara uri gikatsi kiraha, kubera utari kugira iki, utari kukoresha ingabire Imana yaguhaye. Haleluya. Ariko uriko arazikoresha ugasanga iyindi Imana imusukiye iyindi, bwaci ikamusukira iyindi, bwaci ikamusukira, ugasanga n'umuntu ariko arempakta, n'umuntu ariko akoreshwa n'Imana mu buryo budasanzwe, hamwe n'abantu batangara bakavuga ati ujya ni naka twari tuzi. Kubera iki? Kubera ariko akora mu gihe ciwe neza, ariko akoresha itaranto yiwe neza. Ni wa wundi Imana ivuga ati muhe niyo ingabire yicaye, ihe naka ikoreshe, kuko uwundi aricaye ntacyo ariko arakora. Haleluya, haleluya. Murumva rero impembo y'uwo muntu azohabwa ngo nuwo muntu wanje mubi w'imburakimazi, ngo ni mumute hanze mu muzimagizi. Murumva umugabane w'ikinebwe, umugabane utari arakora neza ikwiriye, ngo ikibanza ciwe ni mu muzimagizi. Ngo niho hazoba amarira, niho hazoba amarira no kujyana isezamenya. Muntu w'Imana, koresha itaranto yawe neza hakiri umwanya, ugifise umwanya wo gukora. Ntuyihambe, uko umwami Imana yayiguhaye kugira ngo ukore mu gihe gikwiriye. Haleluya. Abandi barakoze, babiri barakoze, banezereza umutima wa shebuja. Nawe umva, hari umukozi w'Imana yavuze ikintu numva kiramfashije gose. Aravuga ati umuntu yumva atari ko arabona umuhamagaro wiwe neza, ati ngene ashobora kumenya, ati azogende muri eglise, ati yinjira uwa mbere imbere y'abandi bose, atagenda inyuma yicare, arabe ibikorwa byose biriko birakoreka muri eglise, araba isuku, arabagira sonorisation, arabaririmbyi baje kugira baka repetition kanyuma, bariko bararirimba, arabagira protocole, ari umuvuga butumwa yarongora cyangwa umupastor. Ati ibikorwa byose ubwo muri kurabyitegereza ariko birakoreka, ati hanyuma ucu narindira baheze byose neza, ati hanyuma ikintu uzobona batakoze neza, ati no muhamagaro wawe uzobufise. Ati wewe bisigura ko wewe wogikora gusumba bo neza, ati tuzobona rero cyakozwe nabi, uzumenye ko ari umuhamagaro wawe. Rero muntu w'Imana, ico ndakwifuriza nuko ukorera mu ngabire yawe, reka kuyihamba. Nukuri abantu benshi ingabire zabo zirahamba, kandi sobuja ntiyaza azokubaza ngene wakoze, azokubaza kuko iyo ngabire nabivuze yayiguhaye bifashe wewe, yayiguhaye bifashe ubwoko bw'Imana. Rero nahawe gukanguka, nahawe kwisubirako, nahawe kwirimbura, urabe kugira ngo uzoje mu kibanza kibi, kandi ubundi wari uteguriwe ikibanza cyiza. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse. Ndagushima ko ata muntu n'umwe waremye kubw'igihamana, ariko twese waturemye kubw'umugambi wawe mwiza. None ndasengera ataritahura bamenye ko bazobazwa ingabire bafise wabahaye, ko bazozibazwa ntibashika imbere yawe. Ariko ndabasengera ngo bakanguke, ntibaze barogerete bashitse imbere yawe. Mwami Imana, ndagushimiye, icubahiro cyose n'amashimwe nagarukire wewe, ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe.